Yesu Kristo ashimwe cyane shengero ry'Imana. N'umunezero muri kino gitondo, n'umunezero kuko ishengero ry'Imana ryinjiye, n'umunezero kandi kuko turi bazima, twabyutse turi bazima, nta n'uruziko ziravuga mu gihugu. N'umunezero rero Imana yatugiriye neza. Haleluya, dukomere amashyi menshi. Nashaka naje ndabakire muri iri jambo dusanga mu gitabo cya kabiri cya Timoteyo, muri iri kete rya kabiri, Timoteyo kabiri igihimba cya kabiri ku murongo wa 19. Umutwe w'amajambo uratubarira ngo Pawulo ahanura Timoteyo ngo azibukire ibihari. Ku murongo wa 19 aravuga ngo ari ku itanguriro ry'Imana ryo kubaka ko rirakomeye, byanditswe ko iki kimenyetso ng'Uhoraho arazi abiwe. Iyo muri kumwe utora arakuzi. Haleluya, ndakuzaniye iri jambo rero rikwibutsa yuko Uhoraho akuzi. Haleluya, ntugire ubwoba mwene data, Uhoraho arakuzi. Haleluya, Uhoraho arazi uko yakuremye. Ijambo ry'Imana riratwibutsa ngo Uhoraho yatumenye ngo tutarava mu nda y'ababyeyi bacu, Uhoraho yatumenye ataraturema. Haleluya, wewe yarazi kuno munsi uzoba uri ngaha kandi uri igikoresho ciwe kandi uriko uramuhimbaza. Haleluya, tubandanije ijambo rirabandanya rivuga ngo kandi umuntu wese avuga izina ry'Uhoraho ave mu kugabitanya. Haleluya, ngo umuntu wese ngo avuga izina ry'Uhoraho ngo ave mu kugabitanya bene data. Haleluya, Uhoraho waje kutugobotora, twamaze kubyumva, aje kugobotora Abisirayeli. Uhoraho aje kugobotora twebwe turi ngaha kuko ngo aratuzi ngo mugabo ntituve kugabitanya. Haleluya, haleluya, ijambo riratubariye umuntu wese avuga izina ry'Uhoraho ave mu kugabitanya. Haleluya, haleluya, ko muciye umenga mura abo turi kumwe ni bagenzi. Ijambo riratubarira ngo Uhoraho aratuzi kandi ngo aje kutugobotora, ariko hariho kondisiyo, natwe ntituve mu byo kugabitanya. Tugerageze tugendere mu kugororoka kuko Uhoraho ni umugororotsi. Uhoraho arera, ashaka natwe ko twese bene data. Haleluya, Uhoraho aje kutugobotora, arazi ko twagendeye mu ngorane, yaje kugobotora Abisirayeli bariko baramuririra. Aravuga ati numvise amaborogo y'abantu banje
bari muri Egiputa, araza arabagobotora akura Isirayeli mu gihugu ca Egiputa aho bari bagorewe. Aleluya, aleluya. Ndakwifuriza mwene data yuko Uhoraho yokugobotora nanje akangobotora mu byo turimo bitunanije mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Ni muri iryo jambo rero nashaka ndabakiremo nsubira kukwibutsa nanje niyibutsa kuhoraho anzi mugabo ansaba yuko nova uzi kugabitanya kugira ngo angobotore ashire mu murongo wiwe, ashire mu nzira yiwe, ngendere mu kugororoka kugira ngo wa munsi azodusange twiteguriye kujana nawe. Mwami Yesu abahezagize.